ivyo twaranguye byose tambere nuko kwari ukwegera bene gihugu kugira ngo tubaherekeze muri yambona kazo y'igihugu cifashe ugiteye imbere ejo gituma mu biro vy'intara dufashanje n'abarongoye bisata bitandukanye rwo rw'intara twashoboye kugendera amazone agize intara ya Rumonge turi kumwe nabo mu gisata c'ubutungane polisi abajeje burimyi n'ubworozi indero kana abajeje iterambere ry'ingo n'imiryango cyo mu Kifaransa bita DPDFC. Ubwo rero twagendera amabene gihugu muri rusange kwezi kwa mbere turasanga hari amadefa atandukanye yuko abene gihugu baguma bitura intara n'amakomine twishiye ku kivi rero tugize inama d'evaluation inama duheruka twasanze abene gihugu muri rusange baramaze bari kwatahura imbona kazo y'igihugu cifashe ugiteye imbere kwari kugwiza umwimbu kwari kugabanya amajambo ubu uye abene gihugu bidodombera utunganugiro gwaragabanutse kandi no ku mabiro dukoreramwo habakunda amakomine igitigiri c'abitura mu buramatace mu stanteri caragabanutse cyane gose ku buryo kare wasanga nko mu gitondo abantu barinde buramatari wasanga bari nka 60 mugabo ugiye ku ntara cyo gusanga abantu bake cyane. Twashimira rero badufashije kugira ngo dushobore kugendera abene gihugu ekipe intara n'abarongoye bisata bitandukanye. Kindi twarabandanje tugirana imigenderanire myiza n'abashigika imigambi y'iterambere haba aba partenaire de développement haba n'aba diaspora haba mbere n'imvukira ku buryo mbere abashigika imigambi y'iterambere mu ntara twagwije twashoboye gusinyirana amakontra aho bakaba berekanye ko bagiye gukora muri commune Rumonge amakontra inge tuzokorana mu bisata by'uburimyi ubworozi guhingira ibidukikije gutegura neza ajya amashuha bisata by'iratiro harimo amashuha cyane n'aba partenaire bamaze kwiyangaja bane turavuga nk'ishiramwe bita Haverten yatanze n'ibikoresho by'amashure hari hishiye rishengwe bita Kangane Mahoro Grand Church muri Korea iriko ryo dufasha kubaka ishuri n'etaje mbere kabigitegwe no kudushigikira mu gambi yo kubaka y'amagara meza y'abantu amazi meza nibindi eka noje mu gwiza tunga Deogracias yasanda afite itaro ikiguto muri commune Vyanda nawe ariko adufasha kumobiliza kugira ngo nabonye haraba amasezerano kugira ngo habe gusubira muri barabara dwa kumugara kugira ngo abantu bagende biborohewe no gutera ibiti hamwe nishamwe bice kumugwiza tunga kumvukira eri muri Swede harabaye gusinya amasezerano ni ishamwe yitwa Equinox ma project nayo turiko turakurikirana isubire gwa ry'ibarabara rya RN3 n'amatravo connexion turako turakurikirana kandi no gutunganya ikiro gisiga cacu ca Rumonge ibindi ni by'amashuha y'amazi yo kumugara twaragize ivyigwa bikomeye tuje muri commune Rumonge no mu bushikanganje byaje bari mu nyubako azatugira igicapo aho twifuza yuko ajya amazi yo kumugara y'amashuha ekase najya yo bonyene hariho nandi karagara duhere mu kuyo kumugara ubu uye commune arinze miliyoni zirenga 60 ku mwaka mu gicapo rero dufise twifuza ko yazokwinjira miliyoni zirenga nka 300 ku mwaka. Rero twagize igicapo twisunze imbona kazo y'igihugu cifashe kugiteye imbere 2060 yuko aboza gufasha twagira partenaire public et privé kuko niho bitotera imbere cyane aboza gufasha cyangwa bifuza ko tugira partenaire public et privé bo kwisunga igicapo kirahari. Ibindi no byo gukurikana amabiro y'amazone muri aziko mununganyo shasha 2025 tujaja muri découpage administrative shasha turiko dusha nguvu hamwe twese kugira ngo vuba amazone azobe yamaze kubakwa tumaze gwanahana ivyiyumviro ari byo basavye twese twashize imbere haba mu gisata c'uburimyi n'ubworozi nuko twavuze yuko twese uhereye ku bajeje intwaro kuva mu ntara gushika ku mitumba yo gushika hasi hamwe n'imvukira na diaspora ko tugiye kwitegura twese irima ry'agatasi cyo bita saison culturelle A kugira ngo tugwize umwimbo dushobore kuronka ya mafaranga mva makungu twijukira no gutera ibiti canke ivyamwa canke ibitegwa bituzanira amafaranga mva makungu hamwe no gukomeza duca imikobeko kugira ngo dukingira isi ndimwa tutibagiye korora bwa bworozi bitungwa bito na binini hama twashoboye guhanana ibyumviro twese ko tugiye kushira mu twese hamwe
aho twateye akamo imvuka ziri ngaha diaspora n'abandi ba partenaire ko dukwiye guteza imbere ingendo zo mu kiyaga twegekanye rero kugira ngo duhamagarire abagwiza tunga duhamagara imvuke duhamagara abantu bashe mu koperative kugira ngo dushobore guteza imbere urugendo rwo mu kiyaga.